ni mu gihe benshi muri kino gihe boba bifuza kumva canke kubona umuririmvyikazi Monkenzi canke Kaneza Monia Warda abereka yuko yibungenze kuko aherutse kutugaragariza yuko yagize ubukwe. Hibambewe siko biri nuko muri kino gihe Monkenzi abandanya kugaragariza abakunzi biwe ndetse na babandi basanzwe bakurikirana entertainment yuko peut-être atiteze kubereka yuko agiye kubazanira umwana, ahubwo abandanya kwizegwa namwe mu mashirahamwe yakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni Monkenzi inyuma y'ishirahamwe ryo mu gihugu cy'u Burundi risanzwe rikora ikinyobwa EXO Zera General Trading EXO, kwizera yuko Monkenzi ko ariwe yoba brand ambassador w'ico kinyobwa zo akacamamaza ndetse abantu bakakimenya cyane. Urumva yuko ari noti ikomeye Monkenzi yironkeye, ariko ntivyahereye ngaho nuko Monkenzi aherutse kandi no kwizwegwa nishira hamwe risanzwe riri mu mashira hamwe akomeye mu gihugu cy'u Burundi yitaho amagara nirondoka, santé sexuelle et reproductive pour la promotion de la planification familiale et la lutte contre le VIH/SIDA au Burundi, ariryo yitwa DEC ACAT Burundi. Iryo shirahamwe rero rikaba ryarizeye Monkenzi yuko yoba ariwe brand ambassador canke wo kwamamaza agakingirizo condom ariyo bita OK condom. Ni Monkenzi rero niwe yatowe nk'umuririmvyikazi mu gihugu cy'u Burundi agiye kwamamaza canke kwambara brand ambassador yo kwamamaza no kumenyekanisha agakingirizo OK condom. Uravyumva neza yuko ni Monkenzi kuva umwaka wa 2025 utanguye, urumva yuko urimwo imigisha iwiwe, ubugeni, ukuba ambassador w'ikinyobwa EXO ndetse no kuba ambassador wa OK condom. Uravyumva neza yuko mwaka kuriwe uri kuragenda neza, ariko kurindi ruhande sukuvuga yuko Monkenzi yoba ari hit cyane nyaburya. Ni Monkenzi rero uvyumva neza yuko ibihe vyiza ayo mashirahamwe akaba yiyongeye ku yandi mashirahamwe yarasanzwe akoranye. Monkenzi ni umwe mu baririmvyikazi bigaragara yuko akunda kanshi kuronka amashirahamwe amwizera bagakorana. Nuko ndazi yuko benshi muri kino gihe bifuza kubona Monkenzi atangura guciragura. Nuko agiye rero kwamamaza OK condom hamwe na DECAT Burundi canke ACAT Burundi, ishirahamwe rikomeye, ishirahamwe ryo mu gihugu cyo Burundi. Nturagira subscribe, ndagusabe ugire subscribe usangize n'abandi kino kiganiro, ubu wa mbere uronka update ku mwanya.